Turasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro vy'Amabayi Media TV tubipfuriza kubandanya muroranirwa. Nk'uko muriko murabibona ku masanamu, uyu munsi igenekerezo rya 28/0 umwaka wa 2024, ishirahamwe Together as Family ryishinze guharanira no kugwanira agateka k'abanyamwema ryagendeye ishirahamwe Garukira Abamugaye b'Imabayi ryishinze guharanira agateka k'abagendana ubumuga ubwo aribwo bwose bo muri komine ya Mabayi, bakaba bari baje bitwaje imfashanyo. Bagishika bakiriwe n'umunyamabanga ntayegayezwa muri komine ya Mabayi, Yaranyumviye Renova yashimiye cane iryo shirahamwe ukuntu ryiyumviriye kuza muri komine Mabayi. Ahejeje ijambo ryiwe, uwuserukira abanyamwema mu ntara ya Cibitoki nawe yaciye afata ijambo, aho nawe yashimikiye mu gushima, cagirwako anasaba abo bashitsi ko boguma badodora hirya no hino kugira bashobore kwama baronka amavuta afasha urukoba rw'abanyamwema. Uwurongoye ishirahamwe Garukira Abamugaye b'Imabayi nawe yashimiye cane abo bashitsi bari baronse ku kuntu baje kugarukira ku banywanyi b'iryo shirahamwe. Yanashimiye cane abaserukiye intwaro ku kuntu bahevye ivyo barimwo ariko bakaza kumufasha kwakira abo bashitsi. Nyuma y'amajambo n'ibikorwa vyari vyabazindukanye, Mabayi Media TV yaciye yegera umwe muri abo bagendeye ishirahamwe Garukira Abamugaye b'Imabayi, tukaba twobasaba ko mwoca mukurikirana ikiganiro twakoranye nawe. Turabaramukije. Mwaramutse neza. Muri amahoro meze neza? Ego turashima. Vyokunda ko mutwidondora mukidondora n'abako barakurikirana Mabayi Media TV? Ego jewe nitwa Constance Katihabwa, nkabasanzwe ndongoye ishirahamwe ryitwa Live Together as a Family. Ni ishirahamwe risanzwe rikora vyo gukingira no gufasha banyamwema kugira ngo amategeko n'agateka kabo vyubahirizwe. Mbega iryo shirahamwe ryo rifise icicaro hehe? Iryo shirahamwe rifise icicaro i Bujumbura ariko rikaba rikorera ku rwego rw'igihugu. Uyu munsi tubabona ngaha Imabayi, mbega mwaje mu biki? Tuje kuraba banyamwema hamwe n'abandi bana bagendana ubumuga basanzwe bari hano bafise amikoro make gusumba abandi, kugira ngo tubaramutse tubigishe ivyerekeye isuku, twongere tubahe agakemanyi k'ivyambarwa n'ibirato n'utundi twankenerwa twashoboye kuronka tubazanira. Ico gikorwa mwene iki mwakoreye ngaha muri komine ya Mabayi, mbega musanzwe mugikorera amakomine yose agize igihugu cacu c'u Burundi? Oya ntiturashobora kuyazunguruka yose, ariko hariho intara zimwe zimwe hamwe hamwe tumaze gukorera: Bujumbura Meri, Bujumbura yendi imwe bakunze kwita ngo ni Rirare, Bubanza. Hariho makomine amwe tumaze kujamwo, ariko kandi turateganya no kubandanya tuja mu yandi makomine. Mbega mwebwe muba mwaraciye ku ntebe y'ishure? Ego cane twaraciye ku ntebe y'ishure, nkaba mfise niveau ya baccalauréat mu gisata c'amategeko. Ego, abana benshi bafise ubunyamwema barakunze gucira amashuri hagati, abandi bagatinya kujana abana babo kuja mu ishuri bitwaje yuko batabona neza. Mbega mwe mwobabwira ibanga mwakoresheje kugira mushobore kwiga na kaminuza mukayiga? Ibanga twakoresheje nta rindi, nuko abavyeyi babanza bakagushigikira, umuryango ukagushigikira, hanyuma ikibano kikagushigikira, abigisha bakabitahura, hanyuma hagaca haba no kwihangana. Je nakoresheje kwihangana kuko abantu ntibakira kumwe ibintu, usanga hari abana batavyumva bakamerera nabi umuntu, ariko kwihangana ni ikintu ca mbere, no kugira umwete mwinshi kuko birashoboka. Umwete, kwihangana no gusigurira ingorane abigisha kugira ngo batahure uko umuntu aba ameze kugira bashobore kumufasha. Nivyo hanini vyashoboye kumfasha kugira ngo mbandanye nshobore guheza. Aho twashika twabonye ubusanzwe aserukira abafise ubunyamwema mu ntara ya Cibitoke, aho yashikiriza ijambo ryiwe avuga ko basanzwe bafise ingorane ku rukoba rwabo, bisaba ko haboneka ibintu bikunze gukingira ubwo rukoba ari nk'amavuta canke ibindi bintu muba mukoresha. Ntagerageje kumwumviriza yumva ko ariko arasaba ko baba bakeneye
ko ivyo bintu vyokwama biza ku mwanya mbega hari ico mugiye kubafashamo? Ego ni ukudodora ahatandukanye kugira ngo amavuta y'izuba ashobore kuboneka, ariko kandi n'ivyo kubafasha ni ibi twatanguye kubigisha ukuntu bifata, kwikingira izuba, kwambara inkofero, kwambara impuzu z'amaboko maremare, kugira isuku rikwiye ku munsi, hanyuma bakaza baraja kure ahantu hari izuba, bakorera ibikorwa ahantu hatari izuba. Izo nyigisho hanini nizo nyamukuru. Hanyuma ivy'amavuta navyo turiko turadodora ahatandukanye, dushoboye kuyaronka amavuta akingira urukoba tuzoheza tuyabaronse. Uno musi twashoboye kuzana makeya, ntiyakwiye bose, ariko twizera yuko mu misi ikurikira dushobora kuzoronka ayandi. Abagira neza nibumva akamo kacu bakadurosa ayo mavuta, tuzoca duheza tubashikeko tuyabahereze, ariko nyamukuru niki twakoze kubanza kumenya uko bifata kugira ngo bakinge. Nubwo kandi twababwiye inzira nyinshi bokora kugira ngo bashobore kugenda bamaze gufatwa n'utwe tugwara tw'urukoba, baze baraja kwa muganga babavure hakiri kare. Mu jambo mwariko murashikiriza mwavuze ivyerekeye kuja kwa muganga yuko hari imiti imwe itahuriranye n'urukoba rwanyu. Mbega iyo miti ni nk'ibiyahe kugira n'undi muntu atashoboye gushika ngaha ariko ashobora gukurikirana kino kiganiro tuko turakorana kuri Mabayi Media TV ashobore kuvyumva? Hanini jewe uwo maze kumenya, kuko urumva nababwiye ko sinize vy'ubuganga, nta buhinga burebure nzi, mugabo ico maze kubona betadine, urya muti wa betadine ugomba gusa n'amaraso canke n'amamesa, urya muti bawushize ku kiguma cane cane camaze gusebura, ikiguma c'umunyamwema, aho gukira kirasebura gose, kuko urakaze cane, uravura inguma zikaze cane zimaze gukomereka gose, ariko ushize ku rukoba rwa nyamwema kenshi urukoba sinzi ko koba ari kuremerwa canke kurengerwa, woba ufise ubukari bunini cane, aho gukiza uca ubandanya ucagura. Rero muyo bakoresha barakwiye kumenya yuko iyo betadine batayikoresha, ariko kandi hariho abaganga bize ivy'urukoba, nabo ngira ngo bazotegura amahugurwa kugira ngo bigisha abandi baganga imiti badakwiye gukoresha, ko si ariyo yose, uko urukoba ruba umuntu aba yavutse afise urukoba rutandukanye n'urw'abandi, niko rero n'ivyo kuruvuza imiti usanga rimwe na rimwe itandukanye. Sindabizi vyose, ariko hari abaganga babinonoseye babizi, bakwiye kwigisha abandi uko babavura. Mugabo turya dukomere duto duto twibanze, hari imiti isanzwe ivura n'ingoga kandi bikomere bigakira mu mwanya muto cane, za cloxacilline, penicilline, noneho abaganga bituye amavuriro abaganga bazoyibahereza. Ego nk'umuntu asanzwe agendana ubunyamwema yoba afisemwo uburambe, ni biki mwoshobora kubwira abandi canke abavyeyi bafise abana bafise ubunyamwema kubyo bakwiye kwikingira? Mwavuze izuba niryo twashoboye kumva, nta bindi bakwiye kwikinga ufatiye ku rukoba rwanyu? Hanini nyamwema ikibazo agira nugo rukoba hamwe n'amaso abatabona kure. Rero ico kwikinga ni iryo zuba, niryo ribangamira cane umuntu umunyamwema akagira ibibazo vyo ku rukoba, ariko kandi n'amaso, irya mishwarara ituma amaso nayo aguma agira ikibazo. Rero kenshi no kwambara n'uturori dukinga izuba turahari, natwe ntitwashobora kuturonka tuzotubaronsa, ariko kandi umwanya tutaraturonka naho hoba ari nka komine canke abandi bagira neza bashoboye kuyaronka barashobora kuyabazanira. Nivyo hanini kugira bikinga izuba, niryo nyamukuru, hamwe n'isuku, nivyo bintu bibiri nyamukuru kugira ngo umunyamwema akure amagara yiwe ameze neza. Ego. Bakunze mu Mabayi Media TV nkuko mwavyumvise, hariho abavyeyi bafise abana basanzwe ari abanyamwema mugabo batifuza kubarungika kwishura. Mwabonye ko mpagararanye n'uwize amashuri y'intango, arabandanya yisumbuye mbere na kaminuza. Mwavyumvise ko asanzwe afise urupapuro rw'umutsindo rwa baccalaureat, no kuvuga urupapuro rw'umutsindo rwa gice ca mbere ca kaminuza. Mufise abo mushobora gutera kamo? Ego turatera kamo bwa mbere na mbere leta muvyeyi wacu yiteho iki kibazo, nk'iyo miti isanzwe ivura inkoba z'abanyamwema itakunze kuboneka bashobore kuyirondera, bongere bigishe n'abaganga bamenye uko
baza barabavura kuko benshi baricwa n'amakanseri y'urukoba. Hanyuma twongera tugatera kamo abagira neza batandukanye nk'uko bafasha abandi n'abanyamwema usanzwe bakorera mu bisata byo kukinga by'abanyamwema bafashe banyamwema aho bari hose mu gihugu cyose kugira ngo amagara yabo bifate neza kandi bongere babahe n'amikoro yo kugira ngo bakore imigambi itandukanye bashobore kwiteza imbere. Ivyo baba bakeneye bari mu migwi y'abantu aho nikora ejo baze bisununure bave mu migwi y'abantu aho nikora bashobore kuza barironderera iyo miti byoroshe. Hanyuma tugatera nakamo abavyeyi basanzwe bafise abo bana babafate neza, imiryango ireke kubakumira, babarabe neza, babashigikire ku mashure, abigisha babafate neza kugira ngo umwana w'umunyamwema nawe nyene ashoboye kwiga ashobore kugera kure kuko birashoboka abafise ubwenge nk'ubw'abandi bose. Usibye ko amaso abatabona kure ariko iyo bamuretse bakamuha uburenganzira karaba bakamufasha arabitora neza cane kandi akagera kure. Hanyuma nkatera kamo n'abene gihugu muri rusangi bareke kuza barinubana, bareke kuza barabatunga intoke babereka ko ataco bamaze kugira ngo nabo bashobore kwidegembya nk'undi murundi wese mu gihugu. Ukaba utaragira sabone cha subscribe curabaha musi iki kiganiro handitse sabone cha subscribe ucukorako hamucubona harigakenge naho nukoreko cubona handitse tute canke or naho nucukorako. Turabakengurkiye cyane kuri umwanya mushoboye kuturonsa twabonye ko mwari mufatiriwe ariko mweme muri igora muraza kujya dushoboye kugira ico mutubwiye kuri Maba Media TV. Turabakengurkiye cyane. Ego namwe murakoze cyane kuba muduhaye iki kiganiro. Ni mwasubira inyuma kandi mugiye n'urugendo rwiza. Murakoze cyane. Nyuma y'uwo asanzwe arongoye ishirahamwe Together as Family, umwe mu baronse ku kaganuke yatwigandiye ukuntu bakakiriye. Turakuramukije ndabakiriye cyane. meze neza? Ego turashima. Mutidondora? Ego ku mazina ndikwa Johnson ndi kubgayo. Ego Johnson ndi kubgayo sanzwe bahe? Sanzwe mba ari mu Rutabo. Ego cyane hano mu Gihura. Uyu munsi twababonye ngaha mwaje kuraba abagenzi banyu baje bava mu gisagara ca Bujumbura nkuko bari tugiye. Ego cyane. Bwira bariko baradukurikirana kuri Maba Media TV bakamenya icabazanye. Nkuko bisanzwe rero nishira hamwe risanzwe gishinze gufasha abatishoboye cyangwa se abagendana ubumuga bwo kurukoba. Ndavuga abarubinos ni kuvuga repression atteindre albinisme hamwe n'abantu basanzwe bafise ubumuga nyene busanzwe bugaragara ubumuga buratandukanye. Hama rero ni kuvuga ko bari mu ntumbero kugira ngo badufashe kubijanye kumbe n'ingorane tugenda turagira nazo ibyo tubura kugira ngo kumbure ubumuga bwacu bwo kurukoba ntibugire ikibazo kinini ariko gusa bakadufasha mu bijanye no kugira ngo badufashishe ibishobora gukingira abagendana ubumuga bwo kurukoba. Hama na cyane hari hivanzemo mu kuduha amavuta yo kwisiga hamwe n'agasabune ko kugira dukore isuku y'umubiri. Hama kandi baduhaye agasukari ndetse n'ubuyi kugira ngo dushishikare kumererwa neza. Harimo n'ibintu bijanye n'impuzu zo kwambara n'ibirato. Urumva ko vy'ukuri ubiravyo byari bimeze neza. Mwabyakiriye gute? Mugerageje ko byo byose mutubwiye babahaye. Vy'ukuri twabyakiranye akanyamuneza kadasanzwe kuko vyaje ari inyungu zacu. Ni kuvuga ko twabyishimiye gose ndetse twanakengurukiye abaje bava mu gisagara ca Bujumbura kuduha ako kaganuki. Kubgawo basabiki. Mbo kubganje ndetse ndazi ko ari no kubgabe ne data twari dubikumwe. Ni kuvuga ko byiza niborekeraho oya agubandanya bakora ico gikwa ciza cyo kwerekana urukundo bifadikanije n'ihangiro bihaye. Ego ni iki ushobora kubwira abantu bafise ubunyamwema nk'inyigisho canke impanuro kugira urukuba rwabo rugume rumeze neza? Mbo icyambere na mbere twobahanura nuko bwa mbere ntibihebe bifate ko ari abantu nk'abandi. Ikigira kabiri naho twarabiye hamwe ibijanye n'isuku biteho isuku cyane gose nkuko babivuze isuku kabisa tugiteho gose nkuko babitubwiye mu nyigisho twarimwo na cyane koga akatari munsi ya kabiri ku munsi kugira ngo umubiri umererwe neza. Hama ikigira kabiri naco nuhanura abantu b'abarubinos birinde izuba cyane bagendere kure y'izuba bagirageze kuja kure y'izuba kuko izuba ribagirira nabi gose. Ho bari habutera kamo. Ego cyane
dufatiye rero nko ubwa mbere na mbere ku bari baduserukiye muri iryo shirahamwe, kubatera akamo y'uko bokomeza kuduha inyigisho bivaye ko bo babikurikiranye neza, bakaduha izo nyigisho kugira ngo zishishikare kudufasha, naho byo byiza cyane. Ntabwo tworeka kubatera akamo kumbure n'abarongoye bari hejuru yabo, kuko urazi ko nta mukuru abura mukuru we. Hamwe n'ibyo rero dusaba ko n'ubushikiranganje n'ibindi n'andi ma association nyine yihaye kwitaho abatishoboye, nabo nyine bogira ico bakoze kugira ngo bikunde uwo mugambi wo kwerekana urukundo hagati y'abantu bagendana ubumuga bwo kurukoba cyangwa se n'ubundi bumuga butandukanye, nabo nyine bogira ico bakoze kugira ngo umugambi ushishikare ntuherera maja make. Reka tugushimire cyane ko mwashoboye kuturonsa. Murakoze cyane gose, namwe mwakoze kugira ico mukuduha uno mwanya. Imana ibahezagire cyane. Nyuma yo gutanga iyo mfashanyo, abana bari bishikiye muri ico kibanza bace batangura gutera uturirimbo two gushima. Rugira byose agiriza bawe n'umutoni wiwe rugira byose yakerewe ishira byose agiriza ikimaze n'umwana w'Imana ariteka Reka tubakengurukire mwebwe mwese mwaba muriko muradukurikirana, hakaba hari ubutaragira sabone canke subscribe, naca araba munsi y'iki kiganiro aho handitse sabone canke subscribe, aca akorako, aca abona hari agakengeri, naho naca hakora, amaze kugakorako aca abona handitse toute canke all, nahone aca hakora kugira ibiganiro vyacu tuzokwama dushikiriza bizokwame bimushikira vyoroshe. Turabakengurukiye rero, ahasigaye naho mu bindi biganiro vyacu vyo hanyuma. Bye bye.